Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano. Inyuma y'itangwa ry'ingurane y'imiliyoni 10 ku makoperative Sangwe yo ku mitumba yose yo mu gihugu cacu c'u Burundi, harakozwe igikorwa cyo gusuzuma ukugene iyo ngurane yakoreshejwe. Ibiharuro rero vyavuye muri ico gikorwa cyo gusuzuma vyarerekanye ko amwe muri amakoperative yakoze bigashimwa, hakaba n'ayandi atateye intambwe. Nino muri iyo ntumbero igisata cyo kumenyesha makuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano cishikiye ku rubuga kuraba aho ayo makoperative asanzwe akorera kugira ngo cirabire ubuhinga ayo makoperative yakoresheje kugira ashike kuri iyo ntambwe. Uyu munsi rero muri kino kiganiro tukaba tuza kurabira hamwe ingene Koperative Sangwe yo ku mutumba wa Mirama komine Bugendana intara ya Gitega yakoze kugira ngo ibe iya kabiri mu Burundi bwose mu makoperative Sangwe 15 yakoze neza. Uburongoye Koperative Sangwe yo ku mutumba wa Mirama aratubwira ingene koperative yatanguye n'ivyo basanzwe bakora. Iyi koperative Sangwe yacu ngaha ku mutumba wa Mirama yatanguye mu mwaka wa 2018. Igitangura yari igizwe n'abanywanyi 72. Ubu naho iyi koperative ikabigeze ku banywanyi 519. Twebwe dusanzwe dukoreramwo n'uburimyi hamwe n'ubworozi hamwe n'ubudandaji. Ego hama rero tumaze dukorera mu burimyi n'ubworozi hamwe n'ubudandaji, twaragiye mu bijanye n'uburimyi turarima ibiraya, turarima isoya, turarima n'igiterwa na cardier, turarima hamwe n'ibitoke. Niho rero hamwe n'ibiraya tumaze kubona yuko ibijanye n'uburimyi umenga ntibiriko yadutokera nka neza na cane nk'ivyo biraya, hamwe n'ico giterwa cyane akaje kubu carumye caraduhomeye gose. Niho twacha tuja hamwe n'abanywanyi turagira impinyanyo duti mbega kugira ngo koperative yacu ibandanye ishinga imizi twobikora gute, vyogenda gute. Niho rero abanywanyi baca bavuga bati tubona yuko ico giterwa na kaje tukacihoza hamwe n'ivyo biraya kuko ikirere kitari kitworohereje. Nabo baca bavuga bati ko ino ku mutumba wacu wa Mirama igitoki gifise amahera menshi cyane gisanzwe cimbuka kandi kanahakunda, ati reka ce dukorera mu kurima igitoki. Ubu rero inguvu nyinshi cyane tuzikorera mu giterwa c'igitoki ca kijambere. Kubijanye n'ubworozi mbere novuga nti mbere ubworozi nabwo rero nibwo budutejeje imbere cyane gose, imwe birenze urugero. Turorora ingurube, turorora impene, turorora intama, turorora inkwavu, turorora n'inkoko. Ivyo nivyo bitungwa nyamukuru bito twabonye byo guteza imbere umwene gihugu wonga ku mutumba wa Mirama, nje twashize imbere kandi biko yatungukira ku rugero ushimishije. Eka ngo kugira ngo koperative yabo ishobore gushika kuri iyo ntambwe yo kuba iya kabiri mu Burundi bwose, bakaba mu kurima babanza kuraba ibizokwimbuka aho hantu bifuza kurima. Kuva uno mugambi wa makoperative umaze gutangura, nababwiye yuko igiterwa c'igitoki ngaha ku mutumba wacu wa Mirama byukuri ko igiterwa c'igitoki kirahaba cyane. Niho rero twaje tuvuga duti reka dutere bino bitoki, hama bino bitoki mubona n'ubwoko bubiri. Hariho ivyo twateye byo kugana, n'uvuga byo gukuramo urwagwa uko twe ino barakunda kagwa cyane. Hama turatera kandi n'ibitoki vy'imihu. Ibi bitoki rero twabikuye n'ibitoki vya kijambere nkuko namwe mubibona, twabikuye muri Irazi aha Igitega no twabiguze. Aho twagiye turatera bino bitoki nkaha anye ahambona ngaha aho twakose imyaka 10, kandi mweneho asana ari muri no koperative nyene. Twakose imyaka 10 kugira ngo twamaze kubona inyungu. Ubu mbere noneho turamaze kubona inyungu kuko aha anye bino bitoki tubitemye nko ku kwezi turaronka amafaranga 100 yinjira mu kigega ca Koperative Sangwe yo ngaha ku mutumba wacu wa Mirama. Eka ngo no mukorora babanze kuraba ibitungwa vyogirira akamaro abanywanyi ba koperative. Ego murakoze cyane kw'ico kibazo.
vy'ukuri nkuko nababwiye turorora ibitungwa bito bito kuko twanasanze ari navyo bigirira akamaro umwene gihugu muto muto. None rero turafise ingurube zingana n'180. Turafise kandi impene zigeze ku gitigiri c'ijana. Turafise kandi inkoko 100. Turafise inkwavu 70. Turafise intama 18. Murakoze cyane kubisanzwe kuva leta imaze kuduhereza ijyangurane y'imiliyoni 10. Abanywanyi bose nkuko nababwiye twaciye tuje hamwe n'abanywanyi turabivugana cha dusanga yuko umwene gihugu muto mutakenera amase muhira iwe ajwira aje kwikenura mu ntuze mu mirima yiwe. Twaciye rero dufata muri zijya miliyoni 10 umunywanyi wese tumuhereza igitungwa bivanye n'ubwoko bwacu n'igitungwa yifuza. Ubu rero abanywanyi bose nta numwe adafise igitungwa. Kuri ico kibazo muvuze ati leta hamwe yovuga ati rakeneza zijya miliyoni 10 yatuguranye ati bona yoboneka n'ubu nyene leta hamwe yovuza inkengera ati zanza miliyoni 10 turipanze mbere no bamenyesha yuko ubu tumaze no gushira kuri konte imiliyoni 5 zo kurajya amafaranga imiliyoni 10 leta yatuguranye. Ayo mahera nayo twakuye mu ntutse mu nyungu ko turasa n'abasubiza kugira ngo leta tuyirihe ideni ryayo. Nkuko nabwiye ko twaguze muri zijya miliyoni 10 ibitungwa bikwiye abanywanyi bose namwebwe nije mwibonera nk'uyu unye twamuhaye impene imwe ubu unye izi inye zaramaze kurondoka aha ni izi nizumwe. Hama rero hamwe twosubiza zijya miliyoni 10 byo kuri ahubwo twobandanya nyene twendereye neza tutera imbere kuko twaramaze kunguka cyane umutahe no kuri twaramaze no kurenza amahera araharakwiye. Tuzobana dukora hamwe twasubiza izo miliyoni 10. Eka ngo bamaze gutera imbere ntibagumye mu vy'uburimyi n'ubworozi gusa ahubwo nyabuna baciye biyubakira inyubakwa y'ubudandaji. Murakoze cyane nkuko nakivuze kuva bakiduha leta yacu imaze kudutera kamo tuje mu Koperative Sangwe tumaze kubona imigambi twashize imbere kuko nawe ko twashize imigambi yo uburimyi ubworozi ubudandaji niho twahavana tuje hamwe n'abanywanyi turabona duti mbe ko dufise umugambi wo kudandaza ubwo none tuzokorera hehe. Tumaze kubona yuko tudafise aho twokorera niho twaca tuvuga duti reka turondera ikibanza twokubakamwo inyubakwa. Muri ico gihe duca turaja ku kivi ikibanza turakirondera turakironka. Hama rero turavana dutereka ikibanza tukirose yanyubakwa gute turaraba dusanga ni ibintu bizodutwara amafaranga atari make. Niho abanywanyi bashavuga bati reka rero turabe turatanga uburyo umwe wese bivanye nuko angana kugira ngo dutange umutahe w'ibanze bosha kudufasha kugira iyo nyubakwa. Cha turaja ku kivi turabumba amatafari inyubakwa mubona yatwaye amatafari ashika 55. Amatafari aya matafari yo yabumbwe n'abanywanyi nababwira aha burya hahepfo gatoyi hakuru no mutuma Mirama turafise ibirindiro dusantubumbiramo amatafari aya nyene ahiye. Abanywanyi bose twaje tuja hamwe turakora ya matafari duhava turayaronka. Muca mwumva yuko tumaze gukora ivyo amatafari ngaya turayarose amabuye nayo gute byose ibikorwa byose byakorwa n'amaboko. Abanywanyi bose twaragira ico bita ikibiri tugahurira hamwe hama tugaheza tukabikora mugabe ibintu byasaba amafaranga nk'abafundi amabati nivyo vyama ekipema intebe ibiki ivyo byose byavuye amafaranga atanzwe n'abene gihugu bwabo. Ariko ivyo byose twabifashwamwo mu vyiyumviro duhawe n'imvukira zonga ku mutuba wacu wa Mirama. Ego hama rero iyi nzu Imana yarutera iteka turayubaka turayisakara duhavana turabona yuko vy'ukuri ari vyiza. Hama turatuma ko abanyacubahiro baraje baradufasha kuyugurura. Iyi nzu rero yarangiye ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2021. Iyo nzu rero imaze kurangira twaciye tuvuga duti rero turashobora gukora wa mugambi wiramvuye. Ubu rero murabona ko iyi nzu igizwe na salle de reception. Iyi salle de reception tuyikoreramwo amamanza atandukanye, ama mariage, amadote,
amabatisimu canke n'abandi bavukanye abene gihugu baba babuze ababo bashaka kuza kugiraho imigigwa yo kuganduka canke gukaraba bose baca baza bakadukota kuri no sare ku mafaranga 30,000. Eka mbere ngo muri koperative iwabo n'imigambwe yose iraserukiwe ngo n'abakenyezi baraserukiwe bikwiye. Ngaha ku mutumba wacu wa Mirama kuva aho leta mvyeyi yacu imaze kudutera kamati umwene gihugu wese w'umurundi na nyaruke ahurumbire amakoperative ati kuko iterambere ntuzosha gutera imbere utagiye muri koperative. Twaciye rero tugira turabatuma abanyagihugu bose bava bakagera atanumwe avuyemwo wabo uri mu mugango yunuriya bose twarabakiriye muri ca gitikina c'abanywanyi 519 bose yaba n'ibintu bitango vy'amoko bose bariyo nta numwe twiza dukumira kandi no babandanya binjira ku bwinshi. Yo iyi koperative mbere muri babanywanyi 519 nababwira iyi koperative igizwe abagora 200 niyo bagize ino Koperative Sangwe ku mutumba wa Mirama. Yego mbere ndetse n'abagabo barimwo harimwo abagabo bashika 180 hamwe n'ugwaruka rutarubaka izabo rushika 139 bose barimwo barahurikiye muri no koperative. Mu nyuma yaho twaciye twegera abanwanyi b'iyo koperative bakaba baratubwiye ko kuba muri koperative bibafitiye akamaro kanini eka ndetse baratera akamo n'abandi bene gihugu batarajijuka ngo baje mu koperative kugira ntibasigare inyuma mwiterambere. Ico nshima gusa koperative ndimwo iranyubatse ku buryo bw'uko ntarabimenya umengo nari narahombye. Iyi koperative irafise ibintu dufasha gose. No kuvuga ko ngwaje n'umwana nkabona nta buryo mfise bw'ikibiriraho kuja kumuvuza. Ndagenda bagaca bangurana no kuvuga yuko nta muntu nopfisha ngo nukubera nabuze amahera. Iyi mbuto nayikuye kuri bijya vya koperative yacu nyene ahanda haba iminsi mike umwaka wakwiyemwo ku kwezi k'umunani nyene. Mugabo nahisemo guca ntera ubwoko bwa zijya mbuto nyene dusanzwe turima. Nico gituma urabona n'icambere kiramye hajya nibaze yuko umwimbo nabonye turonka muri koperative naje nshobora kuronka kandi kuganga kiwanje. Bajijuke ko je nk'ubu hera nkaya mase aya ndakora mu bitungwa vya koperative kandi niyongera kamfasha ngaha. No kuvuga ko umuntu ataramenya akamaro ka kumishira hamwe aracasigaye inyuma kweri. No kuvuga uruguruka ukabona uti bwa wundi umuntu umwe ntacafise yifasha muga muri beshi naho muratererana ubwenge ugasanga hari ikintu hongokiye. None ko mu misi nganzoba ntabura ico mvuze umwana ntazosana kuja kubagora ngo ngurana. Yego koperative yacu iratufitiye akamaro kanini. Koperative yacu twebwe turafatanye mu nda twese nta muntu ashobora kugira ikibazo ari muri iyi koperative. Nubwo yogira ikibazo ucuze ukagitura koperative ikakigufasha. Kangungura rero tumaze kubona zijya miliyoni 10 bamaze kuziduha. President wacu yarirukanze twese araturonderera igitungo. Cyo gituma tubona umengo koperative yacu iratunezereye nta muntu numwe afise ikibazo muri koperative. Onya aho umuntu agiriye muri koperative nta ucidoga. Nk'umufasoni yajanye n'umugenzi wiwe murashobora kuba mwarose ibitungwa mwese bikabagirira ikimazi mwese. Buriya rero nta mukenyezi none hagikoma induru ngo aragendana gusa igitunga cyararondotse urikora ku kibuguru aho kigurira igitengo utarinze kuvuza induru mu nzu umushinga ntaye nawe akiteza imbere mubijanye n'urugo. No tukaye twabana no kuri tuzoturo mu bisanzwe mu bintu byo muri koperative ibintu dusanzwe dukoreramwo nk'iyi mirima muri ko murabona ngaha niyo turima. Turarima nk'ibi biraya mwabonye ngaha ko hari ibiraya twarasoromye ariko umwimbo ntiwagenze neza. Ariko murabona nk'ibi bitoke aho imvura iza kugwira bizoba vyiza cyane. Ibindi bintu turangura turashobora kuri mu tuntu tw'utuboga mwabonye hariya ko twabite dupepiniere tw'amapoivro intore ariko tuturimira ahantu kure y'amazi nukuri turakena amazi cyane. Murabona twaturime kugira dutegesha imvura ari nka hamwe twubona nk'ahantu nk'icyo dusahiriza amazi akatuba hafi canke tukagira ipompo yo kuvomera. Turabona ko twovuma mu bintu byo kwiteza imbere. Twebwe mu kintu twotera kama leta ikintu cyambere twoshira imbere
nibadukomereze umutahe turonke igitungwa cisununuye nk'inka iki bongere baduhe udupompo two kuvomera imirima kuko turacoka cyane abafasoni murabona turakuze cyane turacoka mu kugumuterera amazi gutyo urumufasoni sanga ari kibazo nk'aba bashinga ntaye barashobora gufatirwa ugasanga twebwe abafasoni turi muri ya koperative uwo munsi nitwe turi kuvomera twenyene abafise abana ugasanga bacotse ariko hakora twebwe tudafise abana nukuri mudusahirize muduhe udupompo duhe n'igitungwa cisununuye umuntu ataraja muri koperative nukuri aracyari inyuma y'igihugu umuntu ari muri koperative aravumye cyane kandi arafise ico yisununuye kurusha abandi ariko rero nubu hariho abakigwana baza bariruka kandi nabo tubabwira ngo kaze ariko hariho abandi bitaranyura twasabye ko bonyaruka kuko umuntu ari muri koperative ari n'icarushije uwundi je ndavye nk'ingene ubu umuntu mu ndimo ziwe asigaye ahagaze kubera cya gitungwa baduha amase urayaronka igitungwa uracyahirira ushizemwe ubwira bwinshi ukaronka uduze ukaza urasanzaza umwimbu ukiyongera ubu usanga abana bose nta nzara bafise mu rugo kubera cya gitungwa kwakurima kijambere kaza turarima imbuto tuzitandukanije gaca usanga imbuto zihema neza umwimbu ukaguma wiyongera oyaye kushika ubu unye ukugene ibintu bimeze nukuri nta n'umufasoni akeneganwe ijambo wewe uri umufasoni warenganijwe uritura abandi ngaha ku mutumba bakakurenganura kandi ntashobora kukubuza kuja mu bikorwa c'iterambere ujya nawe akibuza umuntu kuja mu bikorwa c'iterambere nawe turamwirukako tumureke yisanzure amenye akari hirya no hino ntazomenya gutunga urugo nukuri irishirahamwe ryacu ryaratubereye ryiza gose nukuri nta muntu mubo turi kumwe yidoga yabugwaje umwana umuntu aragenda nyine agira ati ngurano gaca nyene umuntu agasubiza mu bantu nukuri turi kumwe nta muntu n'umwe yidoga nukuri sinidoga nahora mba mu misozi mugabo naragirageje ndiyunguruza umba ngaho hepfo nahora ntahanda nyagirwa mugo sinyagirwa bugorovye nsanzwe nkorera ngaho haruguru gatoyi bugorovye je nukuri nca nitahira nkagira nti nibereye ku muhana nukuri ndakenguruka gose iyi koperative yacu murabibona basembere nko kumiswa imperuka gukura kwizi naraguzemo akanyana gatoyi y'inka ubu nukuri ndashima yego kweri eka numwe mu bene gihugu basanzwe bari muri iyo koperative ari mu bwoko bw'abatwa akaba asanzwe ari muri bamwe batanu barongoye umutumba arashima ko afatwa kimwe n'abandi muri koperative ngo kandi ngo n'abene gihugu baraza kumwitura atangorane twese turi cyo kimwe kuko nko muhira ari impene bampaye muri rya mugambi nyene wadurya miliyoni 10 n'ingurube tena ndayifise hanyuma mbere gushika uno munsi nari mfise akazu gatonya ubu naragasanuye ubu mfise inzu ishobora kubirimo nk'ibyumba 6 hanyuma rero umwana nababwiye yuko niwe yahora antwara umwanya n'ubundi nawe azoheza mu mwaka uzi ico nobona twagiriraniye Koperative Sangwe yo ku mutumba wacu wa Mirama yatugiriye ko akamaro twebwe abasangwa butaka bongaha ku mutumba wa Mirama turavye nko mu bwoko bw'iwacu kera baratinya ariko kubera ubu babona twebwe turagenda tukagumana nabo bene gihugu bacu beshi barimvira kuza mugabo ubu umuntu abandanya nyine abatera morale kugira baze badusanga aho turi kugira tugwire tumere nk'abandi mbere nka jewe wanashaka nk'ubu jewe no muri bajya batanu bagize umutumba je ndi umutwa baranyize ya bene gihugu je ndimo niko kamaro mbona dufitaniye nawe bene gihugu kuvyerekeye ivy'ingurane mbona tugurana natangorane ivyo ubu vyararangiye umwanya wavyo waragiye byari vya kera kuko nanone amase ya kera n'ubundi ntagiho mu rutaro turaba ayubu ica naya atumariye ivyo ukuntu bipanze je nibaza yuko turi kumwe twese nka kujyanya n'icyubahiro umukuru w'igihugu turi kumwe twese birashoboka ahubwo twasaba yuko twamuhamashi turi kumwe twese birashoboka nta kintu mbona twe tubura mu bisanzwe mbona iterambere riguma ryiyongera n'ubu hariho abariko barangurira imigambi yo kuba dufasha kugira tuve muri urya buzu bwa mitego ku mutumba wacu wa Mirama jewe nka jewe mfise abana
mfise abana 4 nababwiye yuko umwe yahejeje amashure ahubwo no basaba yuko mwe mwadushikiriye ngaha ko mwadushikira imbere uwo mwana nawe nyene murabe ico akazi yokora kamubereye ntagume n'umwana w'umukobwa je ku ruhande rw'uwandi je abanyitura baranyitura iyo baje bantumbereye ndababwira ijambo mbonye bagemeye nkakoma amashi hama batantumbereye nabo bagatumbera bene wacu je nibaza ko twese nababwiye turi kumwe twese birashoboka dusenyera ku mugozi umwe je mbona dushimira hamwe twese baje nkababwira ati bugi iki gikorwa sinobabwira ati sinobumvikanisha ndije nyene dushobora kuja hamwe nabo twatoramwe kuva ku wa mbere gushika kuri jewe nyene wa nyuma ni kuvuga ko jewe ndi umwe ico iryo jambo nka nakabaje ambwira ntashobora kuri tunganya ndi umwe ico gituma ntamvuga nti duteta kwegerana nabajya bene wacu kugira tubihinyanyurire hamwe. Eka nomwe mu bene gihugu bahungutse arashima ko yashikiye muri koperative kandi ko atakumiriwe ivyo navyo bigafasha mu gutunga umuryango wiwe. Jewe muri make nicitumye nishima jewe burya nari narahunze muhurira hanze y'igihugu ndazi no mu Burundi nibaza yuko ngiye kuba mayibobo hano mu Burundi atabintu by'amashira hamwe tuzogenda tubona nkuko twari hanze hama ndashikino cyasanga amashira hamwe ya koperative ariho hama ndashikiramo baranyakira bavuga bati hano yabo umutwe yabo umuhutu yabo umututsi canke uhunguka canke umusangwa twese turabakira mbona baranyakiriye mu bandi hanyuma ibikorwa dutera tubikorana nkuko bisanzwe twarashitse je ndamara imisi muhira nibaza ati ngiye kuba jambazi nyene kubera nahora nisumamwe hariya aye mugabo agenze barambwira ati nubwo urazi umuntu ahunguka ashike muzima gusa nuko bigoye ngo tugende mwishira hamwe baca baranjana mwishira hamwe nukuri mbona ni vyiza umwana akiga nkaronka nyene ingene dukora nene tuvomirika ibitoki vyera bagacama tukagabura inyungu tukagira gute bikagenda je narashitse no mu Burundi maze kuronka amafaranga menshi mishira hamwe twungutse cyashiraho agasaro k'abadamu ko gusokoza ubu buri kwa gatandatu haba amadote cyangwa amamariage jewe namadoho nk'abantu 10 sokoza ku munsi kandi abantu 10 sokoza nta muntu sokoza munsi 10,000 ayo mafaranga kubera iki nakuye mushira hamwe. Eka yagiriye ko atera kamo abatarahunguka ngo batahuke mu gihugu cabibarutse ngo uburundi ni nyabagendwa. Nosaba notera kamo abantu bose bakiri muri Tanzania mu makambi yose nzinye nari hiyo yuko bohunguka uburundi ari nyabagendwa kandi bijya bintu badufatirira muri Tanzania baguma badufatiriye nyene byo kugira tugumeyo ko nino biriyo kandi tutoshobora kwiteza imbere nkuko twari hanze nyene bareke kwamba bazezinze basaba canke umukenyezi hoho naho ushora ico wajishe inkoki iki hanze ugishoye baragufatiyo n'inkoni ariko ino uravye Bujumbura ukaji Gitega cyangwa ukaji Ngozi ujanye ikintu wajishe nta n'umuntu numwe kwirukako notera kama yuko bohunguka tugafashanya ibikorwa. Mu kurangiza uburongoye Koperative Sangwe yo ku mutumba wa Mirama aratubwira akamaro ko kuba muri koperative agira akatera kamo ngabene gihugu batarajijuka baje mu makoperative. Murakoze cyane akamaro ko kuba uri umunywanyi ukoja muri koperative ubwa mbere ubanza kuguruka mu bwenge ukamenya ingene ushobora gukora ivyi wawe muhira iwawe ukamenya kandi ingene ushobora gukorana n'abandi mu bikorwa biguteza imbere ako niho kamaro muri make noshobora gusigura. Jembe no mvuga nti nk'utaramara kumva akama kuja muri koperative navuga nti yasigaye inyuma y'amajambere umuntu ataraje muri koperative gushikisa awe mbe ndamwumvise tubona mutwenga ubu unye abene gihugu vy'ukuri barashima cyane uyu mugambi leta yacu yazanye yo kugira ngo tuje mu makoperative. None rero novuga nti ukiri inyuma agikwega amaguru atagomba kuza muri koperative nukuri yonyaragasa kuko atanyarutse azosanga abandi bamusize mwiterambere. Aha niho ikiganiro tera imbere kirangiriye. Sangwa amahoro hiwanyu murakoze. Inzire dusamare ngo twisinge basinda bibazwa fatane munda tugikorere nkabuhambere
nama rimwe mutuntu n'utundi mu gukorera hamwe yo kuva kera narindi ntawagirira mu maguru nk'agace ikada imwe abo bantu mwumva bari intwari pe haragezaho kubaka igihugu kavukire haragezaho kubaka igihugu cyo twibarutse